ariko nkaba ndakurungikiye umukozi aza gukora mu nzu no kuvuga ushobora kuvuga ategure petit déjeuner, ategure déjeuner, ategure na dîner, hagukena n'amapoze cafe, harige uzana n'abagenzi baza kukugendera ugasanga kandi ni ngombwa abakira kuko nashaka uyu munezero wacu. Ego twakira abantu b'imico itandukanye muri urugwaruka dutanguje uno munsi. Arimo abantu benshi bose amanivo atandukanye, bamwe bahejeje humanité, abandi bahejeje kaminuza, abandi baba batize, ariko no kuvuga formation tuyikora mu ndimi zose. Ni nko ko harimo aba étranger benshi twakira no muri abanyene muraza abo muza kuganira muza gukoramo aba étranger bagiye batandukanye bava mu bindi bihugu. Aba bose no kuvuga tubashira kuri niveau imwe. Turafise uburoro bwamaze kugenda. Iyo umaze kugenda ukerekana iyi certificat ko wagize formation, usanzwe certificat zacu zirizigiwe. Uko aronko monga arutse kugenda muri Amerika, ikintu iciza amaze kubona, ndahimbagwa nkige umuntu asavye umukozi. Akambwira ati vy'ukuri warampaye umuntu mwiza. Ico cizigiro abantu badufitiye kiratuma numva umunezero muri jewe. Ubuhezaro wanyandikiye message arambwira ati warakoze kumfasha, narose agashimwe nubwo navyiza vyi batabizi. Teko narose agashimwe kavuye mu muryango abonye kuri state y'umugenzi nari narabinyegeje. Mu bisanzwe uyu munsi ubuzima tubaye munsi bw'abandi bwo gusaba akazi. Ubuzima tubaye bugizwe n'imyuga. Reka tubaramutse cyane abakozi ba Burundi aho murere hose nibaza kumeze neza kandi mukome mushimana. Yego twanza kubaza ko mukomeye kugira ngo tumenye ko mukomeye. Iyo mukomeye natwe tuba dukomeye, iyo meze neza natwe tuba tumeze neza. Ni kwa kundi nyene hahandi tutabanyoteza tubangizaho ibintu babige bitandukanye cyane cyane muri ntabwo tuja kure yaho. Ubu tumaze igihe kinini cyane turi mu bintu by'abatetsi abariko biga bamwe bashobora guhingura indya ndundi zigahinduka indya mva makungu. Rero twabatembereye aho bari mu vyuga biba bitandukanye, twahuye n'umwigisha wabo niwe tugomba tubaze atuyagire bimwe muri byinshi asanzwe agerageza gusangiza abantu na cyane cyane aba akurikirana. Ego reka tumwakire acha twidondora muri rusange turabakiriye cyane. Murakoze cyane kuri twakira kuri Burundi. Muraho meze neza? Turaha tumeze neza cyane. Ego murashobora kwidondora bari kwadukurikirana? Mu bisanzwe nitwa niyo maître cuisinier niyo ngabo Jeremy. Nkabandi umuformateur anal culinaire, cyane cyane cuisine et pâtisserie, accueil et service mu kigo ca Académie de la cuisine gastronomique. Yego none kurumva ivyo bintu ari byinshi uba usanzwe uzi byose urabyigisha baba bakwituye canke hariho domaine canke se ibisata babigiye bitandukanye? Mu bisanzwe kwa ko ugwaruka twigisha baba bakeneye ivyo bisata vyose. No kuvuga iyo tuvuze muri domaine ya hotellerie uri umu professionnel urashika ukagenda ku kazi ugasanga mu mashambre harakenewe inkenero kanaka. Urashobora kugenda ugasanga muri service ari inkenero ikenewe. Urashobora kugenda muri cuisine ugasanga harakenewe. Igisata twibanda ko cyane ni cuisine ko niko ubuzima bw'abantu. Ariko iyo tuvuze umu professionnel ni wa muntu ashobora kuba ariko arasereva mu gihe umusevere atazi ivyo ariko arakora canke komande kanaka igoranye umukiriya kwitegera bakagenda bagatora umukwiziniye ngo usigure ibi bintu. Canke uwundi muntu ashaka kuvuga ati ibi bintu sishobora kwifungura ntabonye umukwiziniye. Nico gituma izi domaine zose tuzica kugira ubuzima bw'ugwaruka batwitura ejo imbere ntibizobagore. Ego muratubwira ntibabwe bitandukanye dushaka kumenya ibi bintu ni generation par generation byo tokwitwa promotion. Urumva habaha ama promotion mwatanguye ryari tugeze kuri promotion ya kanga? Navuze ko ndi mu formateur anal culinaire. Ibyo kwigisha ugwaruka nabitanguye 2023. Ariko kubera maze gusora ugwaruka rutari ruke cyane. Ubwa mbere narakwana n'iyindi societe ariko ndabona ko umenga hari bitagenda neza ko na ifise vision gufasha ugwaruka bw'abagere kwiterambere. Nukuvuga nico gituma twashinze societe yitwa Academy. Tugomba kwipfuza kuramura ugwaruka. Novuga muri Academy
iyo ari promotion igira kabiri ariko siyo promotion yanje ya mbere maze kuramurwa kagwishi cyane ariko abasobambere ariko kuva societe academy itanguye ndavuga uniko gwaruka gwa kabiri dutome kandi ni intambwe nziza cyane tugezeko kandi abo tumaze kwigisha bose barashima intambwe bateye mu buzima nivyo bagezeko cyane gose. Mwakira abana baba bameze gute, mwakira abantu baba bafise nivo ingana gute, kubo usanga haba hariho aba bishaka kuvyiga batize, hakaba hariho nabandi bize ntibarangiza amashuri bakayagarukiza 6e mbere bize n'amakaminuza ariko bagashaka kuza mu information, mwe mubikora gute? No kuvuga twebwe twakira abantu b'imico itandukanye muri urugwaruka dutanguje uno munsi arimo abantu benshi bose amanivo atandukanye bamwe bahejeje humanité abandi bahejeje kaminuza abandi baba batize ariko no kuvuga formation tuyikora mu ndimi zose ni nko harimo aba étranger benshi twakira no muri abanyene muraza abo muza kuganira muza gukoramo aba étranger bagiye batandukanye bava mu bindi bihugu aba bose no kuvuga tubashira kuri nivo imwe. Hariho icigwa ca mbere tugira muri teori ariyo ibereka ari nk'icirore kibereka neza na neza cuisine iyo ariyo amategeko yo muri cuisine umu professionnel yisunga muri cuisine ibi vyose tubikora no kuvuga rero igihe duko twigisha teori tuyicisha mu ndimi zose kugira bose bategere kumwe bagende bakora ivyo bazi baronke ubumenyi ku rugero rumwe. Umuvuze ko ari abantu baba bava mu bihugu byo hanze, dushaka kumenya hageze mu gihe muba muri ko murigisha, muvuze ko mwigisha mu ndimi zose, burya Kirundi aragitahura byoroshe? Ikirundi musanzwe Ikirundi kubera ko bavyanditse Ikirundi biragorana ntibabitahura byoroshe nico gituma kenshi formation iboneka mu Gifaransa ko turasigura formation yose uko iba iri ni mu Gifaransa kubera ko cyane cyane twege ngaha mu Burundi twisunga cuisine française kandi cuisine française niyo idomina au monde kubera ko bivanye n'ama specialité tuba dufise umukwizine wo mu Burundi naho agiye hanze aguma ari umuchef bivanye na za décor tuba dufise usanga zitandukanye na za cuisine italienne ariko cuisine française no twisunga cyane cyo gituma iboneka mu Gifaransa ariko navuze explication nizo tugira mu ndimi zitandukanye. Hariho ururimi mwisunga ageze nko hanze tuvuge nk'ubu umukwizine wacu haragiye sinzi ukuntu bigenze yisanze muri Amerika aragiye gusaba kumbure ahantu ashobora kuronka ko kazi, iyi impamya bumenyi mutanga canke impamya bushobozi yitwa kwitwa certificate mutanga irashobora kumuha uburenganzira bwo kuba yoronka kazi muri yo konti mbere cyane turafise uburoro bwamaze kugenda iyo umaze kugenda ukerekana iyi certificate ko agize formation musanzwe certificate zacu zirizigiwe uko aronko monga arutse kugenda muri Amerika baratwandikiye kuri email baratubaza turamufasha kwishura ibibazo vyiwe no kuvuga ico ukora baragwa formation agiserere iyo umaze kwerekana iyi certificate baragwa formation agiserere ya 3 mois canke 6 mois ukacibandanya akazi bisunze certificate bararose ngaha iwacu. Rero iyi certificate aho uyerekana hose bana ko uri umu professional musanzwe twebwe ni ikintu cemeza ko ushoboye ibi bikorwa ikindi naco kica gikurikira bakohereza imbugita bakagwereza na planche bakakurabira kuri terre kwa ko kwizine sandi twicara mu biro ahubwo twerekana ibikorwa dushoboye bakanati ibi byukuri arabishoboye rini naryo teka kuri twebwe ni nawo munezero kuri twebwe nako twakurikiranye umuntu kandi ashoboye ibikorwa neza. Yego kugira ngo umuntu ashobore kwinjira donc adodore aha hantu ashobore kuba mu rutonde rw'abandi bana bashobora kwiga ivyo bintu asabwa iki? Nabivuze ubwa mbere bisaba abe abikunda abe ari wa muntu abona ko ashobora guhindura ubuzima bwiwe. Ikindi naco aro amafaranga yo kuyandikisha abiyandikisha bariha 10,000 byo kuyandikisha frais d'inscription hama kugira pratique zigende neza kurega tuba twifuza frais de participation ni 300,000 hama certificat ikaba ari 20,000 ikiringo cyo kwiga kikaba kingana n'amezi 3. Muratubwiye igisabwa ku muntu abashaka kwinjira mu no muryango ndetse abandi n'abandi niko no vyita
muhura n'abantu babagiye batandukanye, abana babagiye batandukanye, abategesi babagiye batandukanye, niyahe intambamyi umaze guhura nayo kuva utangura kino gikorwa? Intambamyi maze guhura nayo ndamaze kubona ko abarundi twege tacafise akagorane k'ubunebwe. Iyo niyo ngorane cane maze guhura nayo. Ireva umuntu ashaka kumwereka inzira ukabona ko ishika, ariko ukabona ko umuntu akwega amaguru. Ico nico gituma ushaka kuvuga ati iyi niyo ngorane duhura nayo. Mu bisanzwe kubera ko ico abantu badatahura ave ko bashika muri iki kigo. Kwizina ni umwuga. Kandi ubonekera kuri terre. Nago ari vya bindi twicara mu mabiro ngo nawe utabuze gukoresha imashini cyo tuvuga ati tuzaze guhamagara umuntu hari ayikora. No. Mu bisanzwe bazana bodo command. Kubera ko abanyeshuri bagira formation tabaronda stage, ariko ugasanga kubera ko abantu bagenda mu bintu badategera bavuga ati twege ngatwarakiriye aba stagiaire baza kuducafuza, baza konona izina. Uriye kugira tukuzane aba stagiaire duhereze aba professionnel bakora ikibazo mu bandi amabakore akazi. Okay. Urumva niyo niyo ngorane tugenda tuhorana, ariko twige twifuza gufasha umuntu agere ku ntambwe ku ndoto ziwe abayaje afise. Murakoze. Nice ciza umaze kubonera mwa bino biho na cyane k'abantu babarimu aba bavuga ati je ibi bintu bimeze nice ciza babibonyemo kuva ugitangura kwigisha abantu bana? Ikintu iciza amaze kubona ndahimbagwa nk'igihe umuntu asavye umukozi akambwira ati vy'ukuri warampaye umuntu mwiza. Ico cizigiro abantu badufitiye kiratuma numva umunezero muri jewe. Nk'ubu barashaka kuza umukozi nkarungika canke ugasanga nk'ibiraka n'abafise nk'imanzi zitandukanye, canke ugasanga umuntu afise nk'abashitsi baba diaspora bavuye hanze aje kumara iminsi acenda murungikira umunyeshuri. Nkabona aranyandikiye message umukozi wandungikiye nukuri ni intwari yakoze ibintu vyiza cyane. Ivyo vyose ndumva ko ari umunezero kuri je, ari cyo gituma mbandanya ibi bikorwa nkavuga ati ejo nzova. Ndahimbagwa no kuna nafashije umuntu agera ku ntambwe na ejo yarubatse entreprise yiwe nkono no musi ariko arakora ivyiwiwe. Mu bisanzwe iyo niyo mbono tuba dufise, ni navyo dusha mu kwaruka kwitunganiriza imigambi bitarinze kubagora. Kwa kuno musi ntituri mu gihe cyo kwamatiko twasaba akazi kwa madutonda kwa naka, ahubwo turi mu migambi yo gucreate projets iwacu zinjiza amahera ku munsi ku munsi. Rero maze kubona abantu nafashije bari muri iyo ndoto, nkagenda kwica kuri fast food umuntu mbona nafashije, nkabona iki n'ikintu umuntu nafashije ariko aragikora, nkabona message zo kunkengurukira. Ivyo vyose ni umunezero, nkagira ingufu zo kubandanya. Yego murakoze cyane. Ego aba bakwiziniye muba muforoma n'abantu bakunda gukora mu hotel canke se ahantu h'ingenzi ziba zivuye hanze canke se baba diaspora bacu b'abarundi baje. Dushaka kumenya hariho abantu bamaze kubitura bo mu ngo nka kurya bavuga ati giye mu rugo ndakeneye umukozi, bakabitura mukabarungikira umukozi nka kurya azobafasha mu bintu byo guteka mu gihe runaka. Ego vyama vyashitse kenshi. Nk'umuntu udusanga amakontra batandukanye yo mu mahoteli canke se bajya abandi babagiye batandukanye, ugasanga ntibiriko birasa cyane n'ibyo mu nzu, na cyane ko n'amahera imishahara n'ibindi bidashobora kungana, kuko mu rugo abari mu rugo bajya nabo mu mahoteli, abari mu mahoteli umva kagashara gashobora kuduka. Bigenda gute kugira ngo mushobore kuba donc umuntu wo mu nzu nicaye mu musaba kitabagi gisa na kimwe cy'ujya muntu wo muri hoteli? Ahubwo bamenya ko umuntu akora mu nzu ujya niwe ahembwa menshi gusumba mu hoteli. Ego nkandi kurungikiye umukozi aza gukora mu nzu. Ukuvuga ushaka kuvuga ategure petit déjeuner, ategure déjeuner, ategure na dîner. Hagukena na mapoze cafe. Harige uzana n'abagenzi baza kukugendera ugasanga kandi ni ngombwa abakira. Uko nashaka uyu ni umunezero wacu. Kukugabura bukavuga ati bimeze neza, no munezero gusumba kono umuntu yo ashaka kuguhereza ibifungo nkaca ndaguhereza nka Emile twavuganye nka Desamire. Nkaca ndakuga ati wewe indya zawe zirabishe cyane. Umva iryo jambo rimera nk'icumu basize mu mutima wawe, no kuvuga uzokuma wiyumva ati ibintu nakoze ntushobora umunezero. Ariko amahera yose aka kazi kacu ni negotiation, uko mwumvikanye biragenda neza. Murakoze cyane. Turi mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi, baba bafise imigambi nabo iba igiye itandukanye, na cyane no kubavuga ikintu c'imbono kazoza. Dushaka kumenya iki kintu uramaze kukiransa mu butegetsi kugira nke bimeze gute?
iki kintu mu bategetsi tuko twadodo ahantu henshi atandukanye twakenguruka cyane kubera ko leta yadufashe mu mugongo baraduha uruhusha pamyema rwo gukora ku butaka bw'u Burundi kandi twamaze kubona abantu benshi bari hejuru badushinge intebe baravuga ati ahubwo umukuru w'igihugu arakwiye no kuzoza kubagendera turavye ibikorwa muri ko murakora bako muri ko muraramura ugwaruka muri ko murafasha kuko uravye pratique zacu ukuntu ziba zimeze baboneka ko dufise intumbe gufasha abantu si commerce turimo ahubwo no muri vision gufasha abantu bagere aho bageze ego dushaka kumenya ikintu ushobora gusaba nk'ubuyobozi kuyo musi hejuru ubona icyo gufasha ubuyobozi bwo gufasha byihuse ubona ko ukeneye cyane cyo bicaye nk'ubu ikintu nasaba nk'ubuyobozi premièrement no gufata umugongo Académie de la cuisine gastronomique kugira badufashe kubandanya kuramura ugaruka rwacu tubashikane kumbona kazoza hama muri vision dufise twifuza gushigikirwa cyane ku mahinguriro twimirije kugura muri Académie turafise imbono yo y'amahinguriro bizotuma ugwaruka twagize izi nyigisho tubona ukuntu uko kwitunganiriza imigambi iramba isho nico nosaba gusa gufatwa mu mugongo ugatwandanye tuja imbere ku mwiyemezo wacu dushike ku ndoto twifuza gushikana ko ugwaruka bw'u Burundi bw'uyu munsi ego twavuze ibintu bitari bike turiko twegereza ku musozo uno munsi ubaye umwe mu bantu babwiwe ko umwana wigishije ari wategura indya z'umukuru w'igihugu wo byifatamo gute nkawe mu gihe wumvise nk'iryo tangazo nk'umwana wigishije ari ku kirimbo si ubwa mbere byarabaye mu banyeshuri baherutse gusohoka byarampimbaye cyane ndibuka nigiye umuhungu w'umukuru w'igihugu agize ubugeni twari turi ku kirimba Igitega manone natwemo abanyeshuri nigishije ntabwo bari bwahise formation ariko ndavye ivyo bakoze ndavye ubwitange bagize byarampaye icizere ndabona ko kazoza ni keza ni naco gituma ubona tugira ingufu musanzwe ivyo birahambaye cyane kandi biratuma twizerwa ego revra ko dushaka gukora igikorwa n'icyo turonke umwanya wo kuvuga n'umukuru w'igihugu twategura ibintu nk'ivyo ariko kuri twege tuba twumva ko ari umunezero ego muri ko murakora iki kugira ngo umukuru w'igihugu ashobore kuzoza kubatembera umunsi runaka kugira ngo tubona amafoto menshi umukuru w'igihugu yicaye mu ishuri yicaranye n'abana tubone natwe amafoto yicaye ngaho yicaranye nabo muri ko murategura muri kazoza ndazi ko umukuru w'igihugu ariteguye gufasha ugwaruka ego aro inzi ahantu hamwe turiko turacako kandi batubwira ati ibi bintu ni byiza kugira ngo umunsi umwe azodutera iteka kuko wewe ni umuvyeyi arabona ati aba bantu bako barakora reka ngende kubashigikira kandi ndazi ibikorwa dukora n'ivyamushikira canke n'ivyashika akabibona ndazi ko azokwifuza gushika mu kigo cacu cyane gose tuba tuvuze ibintu byinshi bitari bike nake kajambo two kwitwa gasunika rugi dushobora kurangiriza ko canke nk'impanuro canke nk'akamo wotera abantu batuzengurutse cyane abajene kugira ngo habeho ico bitwa ikangura ridasanzwe bijukire ibi bintu byo kwiga gukinjika ibi ikintu nobwira ugwaruka guno munsi cyane abavyeyi ndamaze ko n'abantu benshi baza kwiga ku ruhande rwabo navyo batanabizi bakanabinyegeza ubuhezaro wanyandikiye message arambwira ati warakoze kumfasha narose agashimwe nubwo navyiza vyi batabizi teko narose agashimwe kavuye mu muryango abonye kuri state y'umugenzi nari narabinyegeje mu bisanzwe uyu munsi ubuzima tubaye munsi bw'abandi bwo gusaba akazi ubuzima tubaye bugizwe n'imyuga cyane rero umwuga wo gukinjika ni umwuga utagira ubushomeri kiretse ubushomeri buvuye mu mutwe wawe ubushomeri buba mu mutwe w'umuntu muri cuisine kuko aha uriga impano zitandukanye uriga gukora ibintu bifise karite akanovera bisa neza umuntu wese ashobora guhurumbira rero mpamagarira ugwaruka kwiga uwo mwuga kugira bagere ejo aho bageze mpamagarira kandi cyane kwirinda ubunebwe amarigara generation musanzwe generation ni kindi kintu kituma dushaka kugira ingorane ugasanga ahubwo tuko twafata ubuzima bw'ejo haza mineneko
rero ico mpamagarira gwaruka cyane cyane abavyeyi gutegurira akazoza abana babo mu kubigisha imyuga ni kimwe kizotuma batamaramara mu busaza kuko umwana ni wamutegurira akazoza mu kumwigisha imyuga kare ejo ubuzima buzokunanira mu busaza azobugufasha kubera uzahora bumuteguriye kare azoshobora gufasha n'umuryango wiwe nta muvyeyi n'umwe areka kunezerwa umwana we ateye imbere niwagenda mu nzu umwana ukabona ko umwana arabayeho neza kwizina yaramufashe ibintu kanaka umwana we yaranditse izina mu gihugu no hanze y'igihugu ivyo ni ibintu bizofasha niryo terambere mu miryango no mu gihugu. Murakoze cyane ka tubashimire cyane. Natwe tubashimiye. Nongere shimire abantu bari kwadukurikirana nabi mu mpande zine z'isi, abari mu Burundi, abari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu mu diaspora mubahwe cyane turabakunda na cyane cyane ko tugerageza kumenyekanisha impano ziba zitandukanye ego aho tuhageze ahantu kumbure nimwaza kudutemberera mu Burundi tuzoba dufise abantu ko kwitwa bijunja n'ijambo mu byo gukinjika babakira neza atari babandi babatekera ifungurwa zikaca zibatera ingwara ubu rero dufise abantu bazobatekera ifungurwa mugaca muhita mutagata mudoha mumera neza mutambuka neza munaniyumvira neza rero ni bimwe tuza turabagezaho na cyane cyane turonsa akanya tuzokwama twabatembereye kumbure dufise ihangiro cyo kubasanga ku matera atandukanye mu stage aho bari mu pratique kugira ngo tumenye ibi bintu uko biriko biragenda ndetse abantu bamenye ko ibi bintu biriko birakorwa mu Burundi rero nibaza ko tuzosubira mu yandi makuru. Murakoze cyane. Ego.